ende yes bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe aho muhereye hose. Uyu ni Mr koresha umwanya nta wundi, uno munsi turaje na nubundi uhinga mutari mumenyereye cyane kuri Flip GTV. Turi nyuma ya kamera uno munsi tuvuze ati reka tubahereza amakuru ari ku mwanya, amakuru dushikire ubu nyene bwajisho. Ubu nyene muraze neza yuko tuma turi update kubahereza amakuru ari ku mwanya, ariko aravugisha benshi, ariko aravugwa cyane n'ibintu ni video giye gusohoka y'umuririmbyi mu Legend Big Fizzo, aho bakubwira ati urira ndaguhe umudodo ni indirimbo ubonye neza aka gace dufise, urabona neza yuko ari ibintu by'ibintu nyene nka za video z'abanyaburaya. Urabona neza yuko ari umudemu yambaye DPS, yambaye impuzu zibiri gusa bagenzi. Ni ibintu bitangaje cyane mu gihugu cyacu Burundi, byo sinizera neza yuko byemewe n'amategeko, ariko reka tuzere neza yuko ari ryaterambere, reka tuzere neza yuko ari iterambere ryadushwayemwo, aho abaririmbyi bacu batera imbere bakatuzanira ahisigeze. Nivyo twamye dushaka buri munsi. Je ndabishigikiye, sinzi wewe yuko bubishigikiye. Ni Big Fizzo neza kuri screenshot tubona neza yuko avuga ati nada hits inyuma ya D ari kumwe na Jux, aravuze ati ndakuzana ikindi gisasu. Uyu mwaka ni no stop ndabica abari mu nzira yanje, ni muwe murahunga kabisa. Ni Big Fizzo rero muri iyo ndirimbo umudodo, ni indirimbo yari yarasohotse ubwa mbere kaba akayicara ku ma platform yiwe atandukanye, aho ikidandazwa kuri izo mbuga, ariko ubu agomba shire video amasanamu yayo ku rubuga rwe rwa YouTube. Instagram ya Big Fizzo yanditse neza ati another one, another vibe, another bang, another ibintu byinshi nyene, good music, riding nyene 78%, yani igeze kuri 78%. Ngo harageze ko tubadoda izo firigiti. The Big Fizzo rero akunze kuboneka yandika ibintu by'imigani myinshi cyane, aho ubona neza ko abariko araderanja je ndizira ko abariko araderanja. Kuyundi rundi urabona amasanamu ya Big Fizzo ari muri studio. Uyu muhinyanyuzi nitumubona neza umuhinyanyuzi, nituzi wari urazi neza ko abahinyanyuzi tutabazi cyane, tuzabaririmbye, ariko ashobora kuba Rendo Mike kuko umengo ni muri Bantu Boy abantu bari nindi sanamu Big Fizzo ari wenyine ari muri studio. Ubona neza ko umengo arahejeje gukora umuti, tukaca tubona igisasu. Big Fizzo asohotse muri studio, asohotse atwenza ryo yavuze ati ndahejeje kwatsa, ndahejeje guturitsa turi. Iyindi sanamu turabona neza yuko Big Fizzo afashe wa mukobwa umubonye inyuma wagira ngo ni Shani Queen, ariko wamuravye neza mu ka video ntabwo ari Shani Queen, numukobwa ureka neza yuko yamutwaye amafaranga menshi cyane. Ariko hari akantu tubona ngaha, turabana akantu k'inkovu kwa Big Fizzo, nakantu tubonye ubu nyene tutari tuzi, ariko kuri no sanamu turakabonye. Kandi rero ni Big Fizzo aberewe neza cyane, urabona neza ko ari kuri plage, kandi aho mengo kuri Tanganyika. Reka turabe neza ko ari kuri Tanganyika, no abantu mengo kuri Tanganyika. Nimba ari kuri Tanganyika, ni Tanganyika y'ahantu ntazi, kuko Tanganyika ni nini cyane. Yes, bakunzi ba Flip GTV rero ni mubandanye mu feeling ako ka video gato y'umudodo, kugira ejo duhabwe video original umudodo. Uzawumva je nakunze aho yagiye avuga ati ngo urira ndaguhe umudodo ndakudoewa. Ni hatari kabisa kuri babantu bakunda ibintu byo kudodesha no kudoda. Iyi ndirimbo ibagwe neza cyane, ni mu feeling mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Flip GTV. Mr koresha umwanya na chat azokora kugira abahereza ibintu biri ku mwanya. Yes. Bend over, pose. Ndagukirigita hose, muburyo ushaka mugose. Urira ndaguhe umudodo.